Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Turaguhaye ikaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo cyo kuwa kane udasanzwe, wa kane Imana ateguye kugira ngo uhezagirirwemo. Wa kane w'itariki 13 ni wa kane mwiza cyane, ni wa kane mwiza cyane, nawe Yesu yo kugirira neza. Uyu munsi rero ukubera umunsi mwiza cyane, mukaba muri kumwe na Pastor Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church Carama Gahahe, ni ishengero rya Hope Church rikorera. Ishengero rya Hope Church rikorera aho mu Carama Gahahe, muramaze kuhamenya, benshi muramaze kuhamenya, nitugikorera mu Kigobe, ariko rero dukorera mu Carama Gahahe. Mu Carama Gahahe urenganye aho amabisi akatira kuri station Kobile, ukabandanya nk'uja kuruzi Gikoma, ushika kwibarabara rikurikira biti rya 11 cyangwa iry'amabene, ibarabara rya 11 cyangwa iry'amabene, abandi bakayita ku Mbaho, abandi bakayita ku Faraja. Nuvuga rero ushitse kuri iryo barabara uraba indani muri Carama ucubona ishengero, ni kuri iryo barabara nyene niho ishengero risanzwe rikorera. Aho nyine niho tuba turi buri wa Mungu, mbere turonse n'akajyo gutumira kuri wa Mungu. Kuri wa Mungu rero w'itariki 16 aho tuba dufise igikorane cy'ugwaruka abajene. Rero abajene turabahaye ikaze muri ico gikorane. Ni igikorane cy'amakiba rimwe mu kwezi, igikorane ciswe fahari ya vijana ni nguvu zao, aho abajene benshi bashima Imana ko yabakoreye ibikomeye n'ibihambaye. Rero kuri zitariki rero za 16 turabahaye kaze rero abajene bose rero bifuza kumenya uw'Imana yabateguriye. Buriya nico kibazo kinini cyane abajene bagira, mbega nomenya gute uw'Imana yanteguriye? Mbega ubwo sinzova njanwa n'umuntu ameze nabi, ubwo sinzova njana umeze nabi? Urazoza rero wige kuri uyu wa Mungu. Turagwaye kaze rero kuri uyu wa Mungu itariki 16 kugira ngo nawe uze guhezagiranwa n'abandi bajene. Izoba ari saha 9, turagwaye kaze kugira ngo uhezagirwe hamwe n'abandi bajene. Bizoba byiza cyane tukubonye nk'umujene uje, ntihagoye, nahavuze ugize ikikuzazaniye. Reka ndaguha nimero za telefone zoom protocol aca kwakira akaca ahakwereka kumbure mu gihe ushobora kuba utaharonse neza. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Turabaye kaze rero abajene. Rero ni Pastor Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Rero uno musiriro hari cyo Imana igomba kuvugana nawe, mu buzima bwawe muri iki gitondo, kugira ngo igitondo cyawe kibe igitondo ciza. Kandi uyu munsi uze kubera umunsi mwiza, uyu munsi ntuza kugira accident, uyu munsi ntuza kwibwa, uyu munsi ntuza gutakaza, uyu munsi ntuza gupfa, uyu munsi urabaho, munsi biraza kugenda neza. Reka tubanze tumize kano karimbwe n'abaririmbyi bo mu ishengero rya Hope Church. Inyuma yaho tuca tugaruka tuganire ku majambo y'Imana y'uno munsi. Yesu aguhezagire cyane. Chali za
kaze muri uyu mwanya udasanzwe aho twizera ko muri benshi cyane muriko muradukurikirana hirya no hino mu bihugu bitandukanye yaba mu Burundi cyangwa mu bihugu duhane mbibe cyangwa mu mahanga ya kure turaronka naye zuko muriko muradukurikirana cyane kandi ko benshi mufashwa tukaba dushimiye Imana rero kubwo yaturamukije umuntu wese ariko aranyumva nuko ariho ico ni gitangaza kidasanzwe naho ushobora kuba uri kumbure mu bibazo ibi canke ibindi ariko Imana yakugiriye neza ukaba uriho ico ni ikintu ca mbere dukwiye gushimira ko Imana iyo n'umutahe munini kuba uriho iyo n'umutahe udasanzwe murazi rero ko turiko turiga ku bintu 14 bigaragaza ko Imana izi ikintu igiye kugukorera hari ikintu Imana igiye kugukorera kidasanzwe hari ibintu 14 rero bigaragaza ko Imana izi ico igiye kugukorera ariko kandi bigaragara ko abantu atavyo bazi abantu bagwarura muri bijya na biriya tuko turasoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 nico turiko turiga ko tuko turavuga ku nkuru za Lazaro ubu tugeze rero aho tugira tuvuge ikintu kigira 10 kigaragaza ko Imana ifise ikigomba gukora ku buzima bwawe irakizi yo irazi ikigomba gukora ku buzima bwawe reka dusome igice ca 11 ku murongo wa 38 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 ku murongo wa 38 haravuga ati Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima ashika kumva kandi ryarisenga ryugajwe ikibuye. Imana idufashe cyane. Ijambo tuza kuvugana ko ijambo rivuga ngo baraguhambye bashirako nibuye kuko batazi icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Baraguhambye ndugu yangu. Barakusuprimye mu bintu byose mbere wanashaka no muri ibi no muri ibi baragukuyemo bashirako n'ikibuye bazi ko kabisa byaheze. Izi ni nkuru za Lazaro yarapfuye apfuye Yesu araza aje aragira ikigumbagumba ararira maze basanga kumbe bari bamuhambye mu isenga niko bahamba ico gihe
bashako nurubuye imagine urubuye vraiment barashirako barazibira. Niko vyari bimeze, nisigitangaza niko vyari bimeze. Ubu bahambuka kubu kumbe no myaka izoza bazoba bahambuka undi kuntu, ariko kera niko bahamba mu isenga gibuye bakaca bazibiza ikibuye. Ego nawe bashobora kuba baraguhamvye, ushobora kubugenda mugabo kuri naka utakiriho. Nikibigaragaza nuko bashobora gutumira abantu bose mu munsi mukuru ariko wewe bakakwibagira. Baraguhambye, baragukuye no mu mutima yabo, baragukuye no mu vyiyumviro vyabo, baraguhambye, barahejeje. Mu nama y'umuryango bibaza ko bahora baguhamagara bakwibuka mu rwanyuma cyangwa gasanga mu nama y'akazi canke mu mamission hariko hatangwa ama mission ku kazi, wowe ni wowe nyine uharuye n'imyaka wamaze, ni wowe nyine utagira ama mission menshi canke sinzi naburusha ibi nabiri ugasanga bo barayaronka mugabo wowe ntuyaronke. Baragusuprimye mu vyimviro vyabo, mu bwenge bwabo, mu vyabo byose baragukuyemo kuko batazi icimana igomba gukora mu buzima bwawe. Ego hari icimana igomba gukora mu buzima bwawe, hari ibintu 14 bigaragaza ko hari icimana izi igomba gukora mu buzima bwawe. Abantu ntibabizi, abantu ntibazi ko Imana ifise ikintu yakubikiye igiye gukora, yategekanije ku buzima bwawe, igiye gukora ku buzima bwawe. Ndakubwije ukuri, iyaba bari bazi ko Yesu ahava azura Lazaro, nubwo yari mico yabo yo gushaka urubuye, ndazi ko batari kurushirako. Bari kuvuga bati rindira Yesu avaza kumuzura, nibirinde bitugura gushaka urubuye no kurukurako, mureke imva irangaye kugira ngo Yesu niyaza kumuzura niturinde kuhangayika gukura kurubuye. Ego abantu rero iyaba bari bazi icyo Imana igomba kugukorera, iyaba bari bazi ko Yesu agiye kukuzura, iyaba bari bazi ko Yesu agiye kugukura aho hantu umeze nk'uwapfuye, umeze nk'uwishwe, umeze nk'uwabitswa ahantu, umeze nk'umuntu nyene yibagiranywe mu bantu, ariko Imana igiye gukora ikintu kizotuma n'izina ryawe rimenyekana. Abantu bose bazuza kurondera bavuga ati bwa bundi wari inshuti yacu, vuga uti amena. Watevye kuvuga amena, bazosigara bavuga ati urazi wewe bisanzwe uri inarume wa inasenge wa muramu wa inakuru wa nyina wa mama muto wa bofrewi wanje. Ati rero kubw'ivyo wewe uri nka musazanje, edayero uri musazanje guhera uno munsi oya musaza we kubera Yesu yakwibutse. Ariko igihe wamwirukira ufise ikibazo yakubwiye ati we ntawe tuzinanye, abamubaza tujya rifise cyo muzinanye atoya uretse gusa ko se yigeze kumungere wa papa hari ya ruguru. Ivyo vyonyene nivyo bazi, rero birashobora kuba byarabaye uko, ariko ivyo nivyo bazi. Baragusuprimye mu muryango, baragufuse mu muryango, baragukuye mu kazi, baragusuprimye mu kazi, baragukuye mu ishengero, baragusuprima mu ishengero. Mu ishengero nubwo pasteur ariko avuga amazina y'abantu, izina ryawe ntiyigera rivugamwe kuko yaragukuye mu vyiyumviro, yagukuye mu bantu bazwi. Mwarimu yaragukuye mu bantu bazwi, chef de chorale yagukuye mu bantu bazwi, sinzi nande apotre, bishop, archbishop n'ayandi mazina, mu quartier na de quartier yaragukuye mu mazina n'abandi. Ariko menya ko icyo Imana ikuzi ko irakizi, nubwo bashize kurubuye barafuka baradadira, bibaza ko bitazomenyekana, bibaza ko utazoseruka, bibaza ko utazozuka. Yesu arafise umugambi, yahageze kandi aragomba ko bakuraho urwo rubuye. Yahageze, baradadiye, barugara, barazibira, ariko Yesu arafise icyo agomba gukora mu buzima bwawe. Ntucike intege, aho nyene komeza. Yesu agiye kuvuga ijambo ridasanzwe, aho abantu bose bazohundagara bapfukame bavuge bwa bundi usenga Imana nyakuri. Igihe cyawe nawe kirageze, aho izina ryawe nawe rigira rishigwe hejuru, aho amahanga azorimenya, atazorimenya mu bibi. Bari bakuzi nk'umuntu ameze uko muri kahise, bitigeze bigenda neza, vyimwe mu canke vy'umubiri, ariko guhera uno munsi hari icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Ngira ndagusengere kandi Yesu arabikora. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, ndagushimiye kubw'uyu mwene data. Mana yararize amosozi menshi kuko abantu baramwibagiye, baramutaye, barashize kurubuye, baradadiye, bibaza ko atazovayo, barabona ko atazovayo kuko babonye umenga yarapfuye, babonye umenga ivyaraheze, barabonye umenga karabaye nta kindi kigishoboka. Ariko uracyafise ijambo ya nyuma,
kandi ndashima ko uhigereye uhageze nka kumwe wari wahageze kwa Lazaro, wahageze hafi y'ikibuye nyene, nawe nyene Mana wahageze. Ndagomba kuvuga ijambo rimwe gusa, uyu mwene data agirirwe neza. Ijambo rimwe gusa, uyu mwene data abona igitangaza ciwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye ko ugiye kugirirwa neza guhera uno munsi, ivyawe bigiye kuja ku rutonde rwiza, kandi Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye. Kumvise rino jambo kandi ukaba wagizeye, Yesu agiye gukora ikintu gikomeye cyane, kandi guhera uno munsi ntuzosubira kandi gusubira inyuma, ariko uzobandanya uje imbere, kandi amahanga yose azobimenya ko usenga Imana y'ukuri. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu aguhezagire, akugirire neza, vuga uti amen. Akwitwararike, akugwanira intambara zose. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza w'uko tugira tubahe akaryo ko gukurikirana zimwe mu ntahe z'ibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Ni zimwe mu ntahe gusa, sinahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Nakubwiye ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe hafi y'ikiraro ca Gikoma, hafi y'ikiraro ca Gikoma kwibarabara bita iry'amabene. Ni barabara rya 11 rya Carama, no kuvuga uvuye ku G10 haje amabisi akatira maze irikurikira bita iry'amabene, naho nyene ni hafi y'uruzi Gikoma. Rero mukanya rero mucamukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, kandi nawe Yesu yogira icyo akukoreye, ntagira nkunzi, oya nawe yo kugirira neza. Yesu aguhezagire cyane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ashimwe. Nanje narimaze imisi mbabara ngaha mu magufa, hama mu iyo ndwi yo guhindurirwa ibihe byaciye bikira n'uwo ntavyo numva. Yesu abampera umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwa icubahiro. Nanje mfise ibyishimo umutima wanje bidasanzwe, kuko imbere yuko dutangura igikorane cyo guhindurirwa ibihe, nari mfise akazi, nefise imodoka nariko ndasengera nayo ndayifise, ndiko ndakora tangorane. Hanyuma sinzi kuntu vyagenze, sanga abanyibanye ijeke, hanyuma iyo jeke ikiraduteranye n'umusharwa, amambwira ko ntayirose ntazosubira gukora. Ndamutelefone igihe cyo ndamutelefone agaca ambwira ngo ntungire ikintu na kimwe ngo iyo jeke itabonetse. Hanyuma ku munsi wa gatanu tuvuye ngaha mu gikorane cy'abana, sanga yandondeye kuri telefone wenyene, ambwira ngo nakurondenda ko donke narandeye kuri telefone arambura ko telefone yari kuri charge. Hanyuma cyo duhurira kuri Gare Nord, acambwira ngo nariko ndakuronderana nakubuze ngo kwambira uzosubirana imodokari yawe. Imana y'umwijiri habwa icyubahiro. Hama ndashimira umwungere wacu nari mubwiye, aransengera cyane gose. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Muje mwese mu izina rya Yesu. Hama jewe nayimaze imisi mfise imitwaro 2, umunyeshuri kuri kaminuza kandi prive. Murazi ko bari amahera menshi cyane. Umunsi uraho rero muri debi z'ukwindwi, uyu mukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana hari samedi. Hama avuga ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Hama avuga ati n'umugenzi wawe ufise ino message y'umwandikira umubwira ati Imana irantabaye.
nanje ubwo nyene nca ndavuga ati iyo message ngira ngo ni wanje nyene kandi yehere ko ati Imana yantabaye. Ama mu nyuma itareke zine bace bantelefona ati waronse akazi. Are nino mu nejo nzinduka ku kazi. Hama wundi mutwa nari mfise ni wa mama wanje n'ubu aragwaye kandi uravye neza na neza nivyo nyene vy'amarotsi. Aragenda amasengesho bikagabanuka bikongera bikagira. Ubu nyene turiko turasenga amasengesho yo kubohora. Ngiye numva umenga ndafise ibyizigiro bwose, numva umenga ndaruhutse. Ndamukunda cyane ariko agira ingorane nande ndumva umenga noba ndanazimugabaniriza ko mwana y'umusengera murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe cyane. Nanje iki gikorane narakibonyemo inyicu nyinshi cyane kuko hari umutwaro ari namubwiye umukozi w'Imana mutama wanje ko ari umutwaro w'iminsi miremire kuva muri Mars 2015 inyishu yabonetse muri iki gikorane nyene ariko no ngaho chetani niyicaye hari ibindi bitero byabonetse muri ivyo naragize ikibazo cy'ingwara ndagwara amaso uburyo butunguranye ntaravuga ivyo ari byo ndashaka ndababwire ntihagire ikintu na kimwe uzohora wirengagiza gushima Imana. Murazi ko amarira ari mabi amosozi je nagiye kwa muganga bambira ko nafise amosozi cyo kintu nari ngwaye biratangaje. Abaganga murabizi nimwe harimo abaganga ariho umuti bita rarume artificielle nibo banyandikiye. Umva rero dufise amosozi tukayarira ku buntu kamengana bisanzwe ariko igihe muganga zo yakwandikira kwaje kuyagura je barayanyandikiye. Rero ibyo byose ariko ndashima Imana ko nakize urumva n'amahoro. Urashaka kurira bigakunda byose abasintwisi nibaza yuko byoshoboka ndabyizera ko byoshoboka. Rero Imana ibahezagire cyane. Icyo nobabwira ikani cyo cyose kuri we ufise na kimwe kiriho kubw'igihamana kandi nicyo gushima Imana ubona ugifise undi kurarira omenga uragowe mugabo ari gihorira ntuyaronke. Kwese nabahezagire cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Ndigashima Imana. Niko hapa nikishukuru Mungu. Narimaze ikintu cikiringo c'amezi angahe. Nilikuwa na miezi kadhaa ngwaye ingwara nikiwa naumwa magonjwa kandi ni kwiyongora niye byaboneka cyane ariko je narabura amahoro muri jewe. Hayo magonjwa yalikuwa yanajionekanisha sana lakini mimi nilikuwa nakosa amani ndani yangu. Harageze igihe ndabwira umukozi w'Imana ndabimwiga ndaransengera. Ilifika wakati nikamwambia mtumishi wa Mungu na akaniombea. Yasengeye umunsi umwe. Aliniombea siku moja tu. Amaze kunsengera. Aliponiombea umunsi wa dimanche wakati wa Jumapili Imana nayo yakoze ikintu kidasanzwe. Mungu ndio alitenda kitu ambacho si cha kawaida. Uyu yansengeye dimanche. Aliniombea siku ya Jumapili. Nachira yuko ku munsi wa kabiri Imana nayo nabonye ukuboko kwa Basi siku ya pili nikaona mkono wa Mungu. Imana yahezagire cyane. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko wumvise intahe z'ivyo Yesu ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ivyo ni biriko birakorerwa muri Hope Church. Mbere izo si ntahe zose ni ntahe nke mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Turagwaye kaze rero nawe Yesu aza kugirire neza kuri wa Mungu isaha 2:30 turafise igikorane isaha 2:30 turagwaye kaze nawe uze uhezagiranwe hamwe n'abandi kuri uyu munsi wa Mungu. Ego turizera ko benshi bazobohoka kandi Yesu azobagirira neza nkuko yabikoreye n'abandi. Kuri wa munsi wa Mungu isaha 2:30 niho tuzoba dutanguye. Turagwaye kaze. Mbere isaha 9 naho tuzadufise n'igikorane cy'abajene. Abajene benshi bo barifuza kumenya mbega nomenya gute Imana yanteguriye. Ego turagwaye ako karyo nawe ko kuzoza ku uyu munsi wa Mungu itariki 16
kugira ngo rero nawe uze wige umenye ivy'Imana iguteguriye. Hari uw'Imana yaguteguriye, kandi uyaguteguriye urashobora kumumenya cyangwa ugasanga ntumumenye uhitanye uwundi. Hariho abandi numvise gonona bakakubwira ngo ko byashitse ugatwara utari we, ati rero ngo Imana igira iguhindurire. Maramaze kubana n'ubuziraherezo kugeza mutandukanyijwe n'urupfu canke Yesu agarutse, ego biba biheze. Ariko byo bavyiza ukabimenya imbere y'igihe, ukamenya uwo muzobana kandi mukazobana neza. Rero muri izo nyigisho uri umujene uri kuranyumviriza, uzoze rero kuri wa Mungu itariki 16 Tomatu kora ico gikorane buri ya Mungu ya gatatu y'ukwezi. Turagoye kaze rero kugira ngo nawe uze kumenya rero uw'Imana yaguteguriye. Ariko mu gatondo saa 2:30 tuzadufise igikorane aho tuzosengera abantu bafise imitwaro, abantu bafise ingwara, abantu usanga atararonka umwana kandi Yesu yama yabikoze. Bakaronka abana, ugasanga ufise ingwara kumbure muganga yakubwiye ko bidakunda, yakubwiye ko bikomeye, yakubwiye ko biriya. Yesu arashoboye kugirira neza. Ugasanga umuntu abayeho mu gasuzuguro, ugasanga hari wamugira imigambi ntifadike, ugasanga kumbure wamurondera amahera mugabo ntumenye ingene aguherana. Byose Yesu ashobora gukorera igitangaza, ukabona igitangaza cawe. Kaze rero kuri wa Mungu rero itariki 16 kugira ngo Yesu akugirire neza, Yesu akwitwararike, Yesu kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nawe ubone ivyo Yesu akora, nawe ubone ivyo Yesu ariko akorera n'abandi. Ego cyane ndakwifurije rero ko igitondo coba ciza cyane. Urashobora kuvuga ati none ko ntamenye adresse kumbure no banda bafatiye mu nzira, sinamenye adresse yaho dukorera ishengero rya Hope Church Carama gahahe. Dukorera mu Carama hafi y'ikibuga, hafi y'uruzi Gikoma. Ku baje bava mu tundi turere kumbure akava mu yindi quartier, ufata bus ivuye muri ville canke kumutakura canke rijya barabara nyene rija mu Carama. Bus ikacugusiga aho bus zikatira. Igusiza aho bus zikatira ni barabara ikurikira. Igusiga kwibarabara rya 10 ukacukurikira ukacuja kwibarabara ikurikira rya 11 bita ibarabara ry'amabeni. Ugeze kuri iryo barabara ry'amabeni, barabara nyene rikurikira, ucuravya mu Carama ucubona ishengero. Ego uravye mu Carama ucubona ishengero, ni barabara ry'amabeni, ni parcelle mu zambere ziri hafi y'ikaburimbi. Ego ucubona ishengero ufashije barabara biti ry'amabeni, ni hafi ya Gikoma, ni hafi y'uruzi Gikoma, canke aho bita ku kibuga, canke aho bita ku mbaho, hari n'abahita ku bafaraja. Rero turagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu, ntuzubure kuhaba kugira ngo nawe Yesu akugirire neza, akwitwararike nkuko yitwararika abandi. Reka ndakubwira ikindi kintu, uyu munsi uzi kubere umunsi mwiza cyane. Ego ibe jeudi nziza. Uyu munsi ndakwifurije ube umunsi mwiza cyane, umunsi w'ibitangaza mu buzima bwawe, umunsi uza kuronka ya nyishu yawe, umunsi uza kuronka ya telefone yawe, umunsi wa wundi yaramaze imyaka atagutelefona ahava gutelefona, uvuga uti amen. Uyu munsi uze kunguka nimbudandaza mu izina rya Yesu. Uyu munsi ya dossier yawe baze kuyikurikirana mu izina rya Yesu. Uyu munsi ya nyishu yawe ize kuboneka mu izina rya Yesu. Uyu munsi kubera umunsi ukomeye kandi uhambaye. Ego cyane. Yesu aguhezagire cyane. Mari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana umushinga rya Hope Church. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera ku Carama gahahe kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid, aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.